Bakunzi ba televiziyo isanganiro kaze murano makuru mu Kirundi tuyara ku ngingo zikurikira imigwi mishasha yigenga ijejwe amatora ku rwego rw'amakomine sesi izoshigwaho n'imigwi ijejwe ico gikorwa mu ntara CP abayigize bamaze kurahira igenekerezo rya 29 uku kwezi kwa mukakaro murabikurikira murano makuru ne bamwe mu badandaza b'indagara ku isoko ya Kote uri mu gisagara ca Bujumbura baridoga ko bakora bahomba kubatanguye kwibonekeza ubukene bw'igitoro mu Burundi igiciro c'indagara ikaba cavuye ku mafaranga 30 gishika ku mafaranga 150 bituma atabazigura ido nido ryano makuru ni mukanya sangwe kazi Tase kubaha ikaze murano makuru duhera mu gisata ca politike imigwi mishasha yigenga ijejwe amatora ku rwego rw'amakomine sesi izoshigwaho n'imigwi ijejwe ico gikorwa mu ntara CP abayigize bamaze kurahira igenekerezo ya 29 ukwezi kwa mukakaro komiseri François Bizimana ajejwe inyigisho zijanye n'amatora no kumenyesha amakuru mu mugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora seni hasigura ko bizokorwa habanje kuba amanama hagati y'abagize imigwi ijejwe amatora mu ntara CP hamwe n'imigwi yose irabwa n'amatora tumukurikire akira umuntu ubuyoza yitura umugwi seni avuga ati iki niki nticagenze neza ubu ntibigishoboka kuko seni ikurikiza amategeko ari mu gihugu natwebwe turi mu mugwi seni twarahiye kuzokubaha ibiri mu ibwirizwa shingiro no mu yandi mabwirizwa y'igihugu muri ayo mabwirizwa rero y'igihugu hariho ibwirizwa riringaniza amatora mu Burundi ritegekanya neza ubufisa akarigenga muhogo ingene yitura umugwi seni yiyumvira ko bamurenganije ingene ashobora kurenganurwa aho naho baravuga yuko mu minsi 3 umaze kumenyeshwa urubanza yuko ari ushobora kwitura umugwi seni bakagutunganiriza iyo minsi 3 yararenganye unaho bobizana ntivyo kwakira kandi imenyeshe nabandi bose bariko baradukurikira kwigenekerezo rya 29 zuku kwezi kwa mukakaro uno mwaka aba baraye berekanywe ko bazoba bagize imigwi sepi ku ntara iyi cankiriya niho bazorahira abo rero bagize iyo migwi ku rwego rw'intara bamaze guheza kurahira bwa mbere tuzoza tubaha inyigisho hanyuma hari ikiringo gitegekanijwe ko bazoca bakoresha amanama abahuza n'abegwa n'ivy'amatora ku rwego rw'intara hanyuma bazoca baganira bavugane ingene hazoca hashigwaho imigwi ijejwe amatora ku rwego rwa komine no kuvuga ku ntara bazokoresha ayo manama hanyuma hashingwe rero ivyofatirwako kugira ngo abazoba bagize imigwi y'amatora mu makomine baheze bashobore gushigwaho no kuvuga uyu munsi sino kugira ngo bizoba ari ibi kandi abazoganira nabo begwa n'ivy'amatora kugira hashigwe mu iyo migwi bataratangura ikivi cabo kandi aribo bategerezwa kubikora urumva umbajije ngo bizoba ari ibihe ubizoba bijejwabo mugabo twe tuzokorana nabo ariko ntituzobinjirira tuzoraba ko bariko barakora neza ariko ni bazokwivuganira nabo begwa n'ivy'amatora ku rwego rw'amakomine tukivuga ibijanye na politike nyene umugambwe RPP nurenganywe ngo uramirira kuri nyifato y'abantu batubahiriza agateka kiyindi migambwe warongoye uwo mugambwe Jeanne Françoise Nimpa irangeza Nirampeba nako hafatira kuvyabereye ku ngoro mugambwe Frodebu yo mu ntara ya Kayanza yasibanganijwe muri iyo ntara hagahamagarira abarongoye imigambwe kwibutsa abo bajejwe ibyo bakwiye gukora n'ingene bo kwigenza na cyane cyane muri kino gihe mirije amatora tumukurikire iyo ngendo y'abantu biyadukiza bakaja gusibanganya ingoro zindi migambwe twebwe
tuvyamirira kure turavyiyamiriza kuko iyo ngendo ituma cyane cyane n'ubugaba ubwo bugaba kuko mu migambwe yose abarongoye imigambwe bama bahimiriza abanywanyi babo ko kwigenza neza bakagira inyifato ibereye kandi bakabana neza n'abanywanyi bindi migambwe twebwe mu mugambwe RPB nturenganywe nivyo twigisha kandi tukibaza ko no mu yindi migambwe ari byo bigisha icokorwa uko tuyibona mu mugambwe RPB nturenganywe nuko imigambwe yose yotegera ko abarundi twese dufise inyungu ntangere yuko haba amatora meza amatora atekanye kandi amatora yizewe na bose aho rero abarongoye imigambwe bafise uruhara ntangere mu guhimiriza abanywanyi babo bakabana neza n'indi migambwe ntihagire uhohotera uwundi hanyuma abo banabo bagirwa n'ico caha cyo konona ingoro z'indi migambwe kuzisibanganya canke kudasonera ibiranga iyindi migambwe icambere coco bobanza guhanurwa mu migambwe barimwo guhanurwa bihavuye bakabahana kuko hariho ingingo zishobora gufatwa mu migambwe zo guhana umunywanyi igenjeje nabi kandi abo bantu bagashengezwa imbere y'ubutungane Nena yabwiye mu ngingo nkuru zano makuru bamwe mu badandaza bakorera ku isoko ya Kotebu badandaza indagara baridoga ko bakora bahomba kuva hatangwe kwibonekeza ikena ry'igitoro mu Burundi iryo kena ry'igitoro nikaba ryatumye abo bazirangura ko bibagora kuzishikana muri iyo soko ivyo bigaca bituma zizimba bikaba byatumye rero igiciro c'indagara cyavuye ku mafaranga 30 gishika ku mafaranga 150 ibituma atabazigura bagasaba ko hotogwa umuti wikena ry'igitoro nako ariyo ntandaro yiduga y'ivyo biciro Shira Irambona yashitse ku iyo soko ya Kotebu indagara ntiziboneka ubu muri iki gihe turamara nk'imistatine tugenda kurangura tukabura ico turangura indagara ubu zarabuze kugera ku rwego rwo hejuru cyane kare hageze mw'amezi haba hageze ko amahera yose umuntu yahombye tuyaronga Abo ni bamwe mu badandaza bakorera mu isoko rya Kotebu bagurisha indagara igihe twabasanga mu kibanza bakoreramo bicaye imbere y'umutekero wabo ikibonekeza nuko batari bafise icizere yuko baronka abakiriya babashorera bakaba batumenyesheje ko kuva hibonekeje ubukene bw'igitoro bakora bahomba igiciro c'indagara kikaba caraguhijijwe na kane ugereranije no mu mwaka uheze kubera ubwo bukene bw'igitoro ngo ivyo bigatuma abaguzi batazihurumbira hari twazirangura ibihumbi kuva kuri 9000 8000 gushika kuri 10 zazimbye zikaja kuri 12000 hajya mu kwindwi mu kumunani nivyo biciro twagura ariko mu yindi minsi zizimbye zaja kuri 25 jusqu'à 30 none ubu ziragurwa 60 40 umenga sinzi umushahara w'umuntu ngira wose indagara ni ikintu cya mbere gita tuzirangura zitumye neza zishitse ngaha zikabura abakiriya wanoye ugasanga ikiro cyose cyagiye ubuhombye ibihumbi 100 na birenga cyangwa ugasanga ikiro n'inusu cyagiye ubuhombye amahera menshi cyane abadandaza bakaba basaba ko hotogwa umuti w'ikibazo c'igitoro kuko n'imiryango yabo iko irakogwa ko ukwezi kwindwi ukumunani ukwicenda kw'icumi yaramezi y'indagara ukikenura ukagura amakaye y'abana wararose ngaha mu ndagara kabisa turicara ntituronka umukiriya yazanga umucire agaca avuga ngo yofumaza kugura impene Turamenyeshe ko ivyo vyibonekeza mu gisagara ca Bujumbura no mu gisagara ca Rumonge vyibonekezaho abashaka kugura indagara mu isoko nkuru rya Rumonge bamenyesha ko baca bagura indagara bita Mwanza ziva i Tanzania zo zifise igiciro giciriritse ugereranije n'indagara zirobwa mu kiyaga ca Tanganyika. Arakoze mgenzi wacu Sheira Irambona mugambi wo kwandika ku buhinga bwa none abana
bakivuka digitalisation de l'état civil mu Gifaransa waratanguje icese muri commune Rumonge kuri wa gatanu. Dr Jean de Dieu Ndayikeza hajeje umugambi w'ishiramwe danira inyungu za politike FVS abagenzi b'abana yatanguje uwo mugambi avuga ko bifadikanije n'intwaro umugambi uzofasha kugira ngo hafi bice kwijana by'abana bavuka bashobore kwandikwa. Mustani wa commune Rumonge avuga ko uwo mugambi uzofasha gukurikirana igwirirana ry'abantu muri iyo commune. N'inkuru twaza mugenzi wacu Jean Pierre Misago. Muko muganga Jean de Dieu Ndayikeza ajejwe imigambi mu ishirahamwe FVS abagenzi b'abana abivuga iryo shirahamwe ryashimye gutangurira uwo mugambi wo kwandika mu buhinga bwa none abana bavuka n'abandi bahuye n'ibibazo ntibandikwa mu bitabo ndangamuntu muri commune Rumonge kuko iyo commune igwiriyemwo abagabo bafise abagore benshi kandi urugero rw'abana biga ruri hasi bikavamwo bamwe mu bana bavuka batandikwa mu bitabo ndangamuntu ngo baronke ivy'amategeko barekurira. Uwo muganga avuga ko ari umugambi uje kunganira leta y'u Burundi muri ico gisata kandi ko bakoranye n'intwaro urugero rw'abana batandikwa mu bitabo ndangamuntu ruzogabanuka kugeza ku bice 99% mbere uburyo bubonetse uwo mugambi FVS abagenzi b'abana bakavuga ko bazobandanye no mu yandi makomine. Augustin Minani musanteri wa commune Rumonge arashima uwo mugambi uje muri iyo commune hari abana batanditswe mu bitabo ndangamuntu kumbo zitandukanye agatera kamo abarongoye kwitabira uwo mugambi. Nahishirahamwe FVS abagenzi b'abana bashira imbere abana Valente Nahimana umuyobozi mukuru ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu avuga ko n'abubakizabo abapfuye n'ibindi bijanye n'ico gisata bizokogwa muri uwo mugambi. Commune Rumonge ikayibaye commune ya 12 leta y'u Burundi itangujemwo uwo mugambi ifatikanije n'amashirahamwe atandukanye mu mugambi wayo wuko ubwo buhinga bwo kwira igihugu cose mu ntumbero yo kuronka ibiharuro mfatiro nyavyo mu gutunganya imigambi y'iterambere nkuko Valente Nahimana bananya bivuga. Kubibaza kuri kazoza k'uwo mugambi FVS Amade Burundi ikuyemwo akarenge Valente Nahimana avuga ko atampungenge zihari leta y'u Burundi izowubandanya. Arakoze Jean Pierre Misago ningaha amakuru twe twateguye cyarangirira ndabashimira mwese mwese murakwikira mugire byiza amuherereye naho butaha.